kugira ibihe byiza aho muri ni kiganiro cyanyu cyacu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri kuva isaha indwi gushika isaha 8 kandi turabashikiriza kiganiro ku munsi wa kane ayo masaha nyene twagisubiramo ku munsi wa gatandatu. Turabaye ikaze kuri mikro muri na Patrick Padjo niyo nkuru mu kiganiro cyacu cyanyu iterambere rusange. No munsi rero dufise umutumire nko byama aho tuza kubayagira ibintu bikomeye cyane mwebwe ugwaruka mwama mufise ko ibibazo mu kanya gato. Ikiganiro iterambere rusangi aho uno munsi rero tuza kuraba ikibazo gwaruka gwinshi ruba rufise aho rero ugo gwaruka kenshi guyumvira kubijanye n'ukuntu gotangura umugambi cyangwa rutangura imirimo yavyo yo kwiteza imbere. Kenshi rero ukaba ufise ikibazo cyo ruti turabuze umutahe turabuze igishoro kugira ngo dutangure umugambi hakenegwa amahera. Rero hariho benshi batinya gukora ivyo babifuza ko bibateza imbere ariko kandi rimwe na rimwe n'abandi bakubahuka bakabikora bakarondera ubwo buryo. Benshi muri rusangi ikibazo baba bakunda kugira nico kibazo cyo kuronka ico novuga umutahe. Turi kumwe n'umutumire unawe sundi n'umutumire afisemo uburambe ni Ivan Hezagira aje kutubwira kubijanye nico twita umutahe. Iva Hezagira numuhinga akaba kandi novuga nutanga inyigisho zijanye n'ubutunzi cyangwa kwitunganiriza imigambi yijanye n'ubutunzi ariko kandi akaba aje ava muri banke BHB niho arangurira imirimo yiwe cyangwa niho yisumamo ubuzima bwiwe bwa misi yose. Ivan turaguhaye ikaze muri Irebe FM. Murakoze cyane Patrick Pajo. Namahoro. Namahoro turashima namwe n'impore. Cyane impore kabisa mbona ari sawa. Urakayanga nawe usa neza. Imigambi yarakozwe. Umuntu ashima Imana. Yego. Imigambi yarakozwe kabisa. Ego. Ivan gura abari kutumviriza abanyonyi bisambizi yacu Irebe FM bashaka kumenya kumburi nashobora kuba mvuze ni Ivan ujejwe canke wihaye ihangiro canke akora yigisha atanga inyigisho zijanye na mahugurwa kugira ngo abantu bamenye ibyo kwihangira imirimo canke bamenye ukuntu batunganya uburyo baba bafise cyo bita gestion financière canke nk'umuhanuzi bijanye n'iby'ubutunzi ariko kandi mukora muri bank BHB. Tubwire wewe urinde muri ibyo twavuze niba aho twihenze. Oya nimwihenze jewe reka niyitugwaruka kuko nubwo nubatse ndacari mu mugwi wabo twita ugwaruka aba jeune marie niko tuvuga. Yego ndi umwe mu gwaruka gwihaye kwiteza imbere ariko kubera nabonye yuko bidashoboka ndavyikoranye nihaye ihangiro ry'uko nzoza ndafasha nabandi mu kubasigurira mu kubaha ivyiyumviro mu kubaha impanuro kuvyo baba bashaka gushiramo imitahe kugira ngo turabe yuko twofasha mu guteza imbere igihugu cacu cy'u Burundi. Yego umuntu avuze ati muri abahanuzi cyangwa umuhanuzi mu bijanye n'ubutunzi cyo bita conseiller financier. Yego ubati murabifitiye mu mabushobozi mwarabyigiye n'ubumenyi mufise canke nibyo bintu bati narihangiye umurimo ndabikunda ndavyikorera. Oya uretse yuko mfise baccalauréat muri economie mu gisata cy'ubutunzi nize muri finance et comptabilité hanyuma naragize na experience mu maformation nagenda camwo naraciye muri BBN naraciye no mu yandi maformation en ligne kugira ngo ndabe yuko réellement shobora gusigurira umuntu bivanye nuko mba mbona ashaka gukoresha amafaranga yiwe. Yego vuga ko ubumenyi muri ibi bintu tugira tuganire murabufise buhagije. Kumbure naho munavuga ati ndacabandanya niga aho uca hose waraciye muri BBN uno musuri muri BHP uno musuri wahura nabo bantu batandukanye abafise imigambi n'abatayifise abamaze kubakorekora vuga ko umubandanya mwiga ngo mwikarishize ubwenge n'ubumenyi bumwe bwiyongera. Ico kintu gikomeye cyane kugira ngo abantu bumve ko umuntu turi kumwe atari umuntu asanzwe
ibyo tugira tuganire ari ibintu azi neza. Iyo tuvuze rero ko benshi mu gwaruka baba bahejeje amashure canke uwari we wese yifuza gutangura umugambi wiwe umuzanira inyungu agashaka kwiterambere, kumbure abayifuza bavuga ko bibabera ikibazo kuko ataburyo bw'amafaranga n'umutahe baba abafise. Mbe ivyo vyiyumviro nivyo umugambi wose ukenera amafaranga kugira ngo bawutangure, vyogenda gute canke vyo kugwa gute kugira uwifuza gutangura umugambi awukore atakibazo cyo kuronka canke ngo yabuze uwo mutahe afise? Ivyo tugiye tuganire nuno mutumire wacu. Duhere ku kintu gikomeye cyane hano Ivan. Yego. Umugambi. Ni kitubuze umugambi. Tuba dushize abantu bavuga iki? Habavuga ngo umugambi mu Gifaransa ni projet, ariko projet ugiye kubiraba neza ucusanga ataho bihurije mu gikintu cy'umugambi. Oya ntaho bihuriye kuko projet ziri kwinshi. Ariko vyose ni vyiyumviro mvabwo. Yego. Ariko iyo tuvuze umugambi wo kwiteza imbere ni ciyumviro mvabwonko ariko gifise ihangiro canke objectif yo kugira ngo witeze imbere. Yego. Vuga ko umuntu afise umugambi aba yavyumviriye, aba yafashe umwanya akawiyumvira agati umugambi uzontera imbere. Mbega umugambi uvuye mu bwonko urashobora kuwukora ukarama ugashika kure ataho nuvuga wanditse wawimviriye gusa ukarota ko wabazi ngo kurota ugashobora gutuma ukora ikintu cyose ngo waza kukirota cyangwa uciyumvira. Yego. Mu bisanzwe ivyo birashoboka. Birashoboka umuntu akiyumvira ikintu akagishira mu ngiro ataho yacanditse. Nivyo bigaragara nko ku bantu usanga batazi kwandika mugabo barashoye kuba abantu bafise amahera menshi. Kandi ukaraba imigambi bakora ugasanga ni imigambi iteguye, nubwo umuntu atoca avuga ngo ibiharuro baba babikurikirana neza uko baba bakwiye kuba babikurikirana. Mugabo uravye ukuntu aba yaratanguye nuko yaduze ntibiba vyarasavye ngo arinde kwandika ngo nzogira ukuntu nuko. Ariko ikintu gikuru ku mugambi wo kwiteza imbere ahanini ni mu mutwe. Yego. Ikintu kiva mu bwonko. Aha rero ugwaruka gose gumve ko cyangwa umuntu wese yumve ko abanza kwiyumvira uwo mugambi. Kumbure adashobora kuwandika acho no kurondera abamufasha bira awandike, ariko kandi urashobora no kumushikana kwiterambere. Yego. Abavuga rero umugambi yawiyumvira arawufise ariko abuze uburyo y'amafaranga. Niko bavuga. Tufise n'ubutumwa ngatuza gusoma gato bagiye barakushira ku rubuga rwacu irebe FM 94.4 baratuza kuraba tuzusome. Abavuga ati uyu mugambi yeguranditse yego ndawufise ariko sinshobora kutangura byaranse kuko atamafaranga ataburyo ofise. Yego. Niyaza kuri ico turaheza tukaca dutahura kwanza ati umugambi nako umutahe ico benshi bavuga ngo kapitale ni iki. Umutahe ni nguvu, ni effort. Inguvu zose ushobora gushira mu mugambi wawe kugira ngo ukuzanire kunguka. Kuko nta muntu numwe ashira inguvu mu kintu kitari bumwungukire. Iyo uvuze rero tijewe ngira nza n'umutahe mu kintu nuko ubu ufise inguvu, vision zo kunguka. Izo nguvu ushiramwo rero nizo mutahe. Rero turaheza tukagabura izo nguvu mu mice itandukanye. Benshi barakunda kwibanda cyane ku muce w'amahera kuko nivyo uri mu mice ikomeye. Umugambi uba wifuza gukora urinda gucako. Amahera ariko hariho n'inguvu z'amaboko. Hariho ubumenyi, hariho abantu, hariho isi ndimwa nk'akarorero, hariho n'umwanya. Umva ivyo byose ni ibintu bitandukanye mugabo bisabwa mu mugambi. Ufise amahera ibindi utabifise ntibikunda. Mugabo urashobora kudafise amahera ufise ibyo bindi ukabikombina bigakunda.
bisigura ko kugira ngo ukore umugambi wawe bwa mbere ni nguvu izo nguvu rero nizi utubwiye amahera amaboko abantu n'isi ndimwa ivyo nivyo bintu novuga bigize inguvu ko ibi byose bidahari izo nguvu ntazihari sura ko rero ubwo bushobozi izo nguvu amahera asubwa mbere ariko utayaronse naho nyene kubise ibyo bindi bitatu birashoboka haro niho umuntu acavuga ati ibibazo bice bitangurira ngaha ni gute umuntu afise abantu kandi nivyo barahari turababona ugasanga abantu baricaye iyo migambi yabo ntiri kwiraranguka kandi abantu bahari isi irahari turayibise ariko ugasanga abantu baricaye ntibariko barakora amaboko abantu barayafise kandi n'uyu nyene mugambi arayafise nihe haca habera ikibazo umuntu akacagira ivyo vyumviro ngo ntibikunda ko atamahera afise hariho tuca tubigaburamwo ku kibazo ca nta mahera afise iyo bavuze ku kibazo c'amahera twe tuca tubigaburamwo kabiri hariho uwavuga ati je nta mahera afise uwundi akavuga ati ndafise makeyi umwe afise umugambi nta mahera afise ubundi afise umugambi afise amahera make ntiyokwira kuko benshi barakunda kutubarira ati none je ndafise projet muga ishaka miliyoni 10 ishaka miliyoni 50 ishaka miliyoni 100 je izo ndazironse umugambi wanje wobugiye habona noca nkora ibintu by'ibitangaza nkatanga ubuzi ibintu mwe nivyo kandi birumvikana wumva mu mutwe aba yarateguye umugambi akaba wumva mugabo wewe ababona ati je amahera afise ni make nivyo ukunda reka tuje ku gace ka mbere nta mahera fise mwico gihe aha reka tuvuge cyane kugwaruka abahejeje amashure tuvuge kuri aba usanga bicaye nubwo baba batayahejeje akaba yarabuze ukuntu ashobora kuronka amahera aho rero nakubariye yuko muri za nguvu umuntu ashira mu mugambi wiwe samahera gusa rero ko amahero yabuze gerageza ukuntu urondera amahera benshi baca bavuga ngo ivyo ngo bivuga kubera ubufise akazi utagafise naho nyene urakora avuze ati ndafise umutahe ariko nta mahera afise cyo kuri nta mahera afise kugira ngo atangure wowe nk'umuhinga umubwiye ati yarondere kandi wa mugambi wiwe wari gutuma ayaronka ariko ukaba yicaye ayarondere mu buye buryo akora undi mugambi wa kabiri n'uwa mbere waranse akora undi ngari gutega gamuhinga yego mu bisanzwe imigambi irarutana kandi hari akantu nkunda gufatira ko iyo nshaka gutanga karorero nkuko muramvuga nti mbe iyo ugiye kuvoma hariya epfo kumwonga wikoreye mu bindi ukamanuka hariya ukaca usanga hariho umuntu yiciye igiti cy'umugunguma caguye mwibarabara huca ucoheba kuvoma amazi urakata ukarondera yindi nzira mpaka ugashika ukavoma ya mazi no mu gukora imigambi rero nuko wewe urashobora kuba ufise umugambi uzogusaba nk'imiliyoni 10 dufate nk'akarorero ukabubona ufise 0 francs mugabo wewe muri wewe ikintu ca mbere ukwiye kumenya abantu biyumvira imigambi myinshi cyane mu mutwe haza y'imigambi myinshi no korora inkoko no korora impene no kugurura butike no rima no kubaka inzu ibintu byinshi bigacangacangana iyo rero wewe ushaka kwinjira mu byo gukora imigambi ubwirizwa kwemera yuko inzira y'abantu bakora imigambi ntiyamigoroye nkuko yamigoroye ani cyo tuvuga ngo mu gifaransa prendre le risque voilà jewe reka nubahuke ikintu ndabona ko gishoboka cyane ntigishoboka ariko reka ngerageze ayo urumva rero ngaho byose ni inzira waruti inzira ntiyamigororotse ntiyamigororotse kandi ikindi ibyo nyene byo kuvuga ngo nta mahera mfise birakora no muco bitwa psychology mu mutwe
bikagutera ubwoba ku buryo umuntu usanga afise ico bitwa la peur d'investir ubwoba bwo gutangura akama afise ubwo bwoba oya sinotangura ntayo ndaronka bene kubera iki wibaza yuko ari ngombwa utangurire kw'ico kintu nyene wapanze kuzokora kuri uwo mugambi kubera iki wumva ko wotangurira kuri uwo mugambi nyene wibaza ko ari uzoguha iterambere kugira ngo ushike kumbure nibyo kuravuga tangura uce mu yindi nzira wubahuke guca mu yindi nzira urondere y'uburyo buzogufasha kuri uyu mugambi wa mbere wiyumviriye yego iyo ni inzira ya mbere inyishu ya mbere iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri wamaze kuvuga ati je ndabona yuko nsanze hari igiti cy'umugunguma mwibarabara kandi ngiye kuvoma ndakase mbega iyo ukase ico ni kindi kica gikunda gufata surtout abajene bize shajewe vraiment avec un diplôme ya baccalauréat un diplôme ya licence un diplôme ya gute no hariho ibintu ntokora sinoja gupagasa ngo ndimire umurimyi arima ikawa canke arimo ya umuceri ngaho mu biziba mu mazi ngaho uti oya kandi uziko harimo n'ibihumbi 10 ku munsi ukavyanga nubwo atobifata uko je nkunda gufata karorero kuko je nanje narahaciye je naraciye mu kintu novuga iyo bavuze ngo basi ngo uronsa akazi niho agashomeri kakuvuyeko je naramaze imyaka 5 atakazi mfise narahejeje kaminuza kandi naje muri nta mahera mfise naraciyeyo yego fise make waraciye naho nyene no muri fise make narahaciye ariko naco wigeze ukora mu mugambi wawe muri ico gihe muri iyo myaka naco nakozeko kandi nubu ntaco ndakora ewi ku mugambi je mba mfise kuko imigambi irarutana nico nakubari urashaka kubona ati je umugambi mfise n'imiburiburi ndose nka 50 million aho wonye no kwiransa ndi Ales kumure tutarabanya kubera nibaza ko ari uza kugana nk'umuntu ariko arumviriza uri kura muhimanuro ko adafise umutahe abishiba ko atangura ariko wowe ukavuga uti haheze imyaka 5 warahejeje kaminuza ico gihe yego umugambi wawe urawufise ariko ntaco wigeze ukora n'ubu ntaco urakora uravuga ati mbega uyu Ivan aje kutuhesha ariko tubwira ko imigambi ushobora kwikora amafaranga ufise ariko we yaramaze imyaka 5 n'ubu akaba atarawushikako oya navuze nti kucerekeye ukuntu abantu bishizemwo ikintu c'ubushomeri bumva ko umuntu yaronsa akazi ari habavuye mu bushomeri uno musero urafisa akazi ewi je nakubariye twavuze ukora nakubariye ati naramaze imyaka 5 ndi muco bita ubushomeri mugase nari inshomere narironderamwe kuko urashaka kuba ufise ubusa 0 francs ukaraba utundi tuntu ukubitamwe amapase buke uvuga ko Ivan wowe nk'umuhinga mu by'ubutunzi waragerageje bati umugambi wanje nivyo ndabona ko atamafaranga mfise ndabona ko atamutahe mfise yo kutangura ariko sinoguma njyamye nicaye reka ntarataze mu tundi tuntu nivyo waciye ujamwe turaza gushika ku gituma nakubariye nti n'ubu sindawutangura uyo mugambi ariko hari udufaranga wiro uronka nivyo nza kukubarira ukuntu biheza bikagenda mu gihe wavuze ati ya mahera je ndemeye nkwepe wa mugunguma nkatejya korosi kugira nje kurondera ya mahera yo gukora wa mugambi wa aho rero niho abantu benshi bihendera iyo bumvise ngo nayo ngo atarawukora ngo wose umuhinga erega imigambi irarutana dukora imigambi myinshi hariho iyo dukora igahomba hariho imigambi ukora ikunguka hariho umutama ubu n'umumiliyarderi akomeye cyane yakreye twogwita uruganda rw'amaresitora akomeye cyane mu isi rwitwa KFC McDonald's KFC hariho KFC na McDonald's yego n'umutama vraiment yagiye kubishika kakutse geragerageje kenshi ni wakunda kuvuga ati esheke ntizukubuza gukora kandi kiriya kintu wihaye kuzokora nta myaka byandikiwe ngo uzokironka kwiyi myaka iyo wihaye kuzogikora gumiza mu mutwe kuzogikora
hanyuma urondera inzira zo kugishikako kandi inzira zo kugishikako zose si ngombwa zose zice zikunda kuko nabivuze inzira ntigoroye yego rero iyo umaze kubigira uko wavuze ati reka nkwepe basi mbe ndarondera umugambi wanje ndaca ufise nabuze uburyo mbona ko umutaye byo twara ni miliyoni nka 5 ntazo mfise no munsi ariko singume niceye singume ndeze amaboko reka nzunguruke nce ku ruhande ngume nirondera basi nayo ku munsi abantu bacishe mu ijisho ko ndi maboko yaregarege ico ni kimwe mu bintu bihambaye nk'ubu turi muri banki uje ukavuga ngo ndafise umugambi uri innova umugambi mushasha n'abantu batari bwumve nibisobanura ngo tuca tuguha amahera oya ubwiriza kwerekana yuko uri capable yo kuririha ivyo nivyo onye ndiyaza yuko tuzakubigarukako gusaba amadeni kugira ngo amafaranga uvuga ko atayufise werekane ko bishoboka bishoboka ko uhabwa ideni nariko ndavuga nti rero wamaze gutangura kwisumamwo uca wiga ikigira kabiri kivuga ngo kuziganya muri utwo duke uronka ubwirizwa kwiga kuziganya ni ku nguvu kuko we hari ikintu ufise ushaka gushikako aho rero benshi naho nyene harabanyuzura ugasanga umuntu iPhone Pro Max imiliyoni zingahe arayifise abajene benshi usanga telefone reka tuve mu bya iPhone zirasivye ico kintu kirakomeye Iva ugwaruka gwinshi ba muri munsi y'imyaka 25 washaka no munsi ya 30 usanga bakiba iwabo ku bavyeyi ariko usanga afite telefone n'umuvyeyi badafise umuvyeyi wakora adafise ariko umwana ariga arihigwa minervare aragaburirwa muhira arafungura ariko usanga afite telefone y'umuriyoni miliyoni 2 miliyoni n'igice zire urenga ariko ugasanga nta kintu na kimwe kimuha revenu kimuha inyungu canke kimwinjiriza amafaranga ku munsi canke ku kwezi afise aho rero urumva umva bigenda birafatana iyo uri kurategura umugambi ubwirizwa gutahura ukuntu izo nguvu ushira mu mugambi wawe zigenda zikwegana umuntu aragusigurira ngo yana jewe nta buhinga na bumwe ntarakoresha kugira ndabe ko noronka umutahe waraba ukabona afise telefone irimwe umutahe amayinite ku kwezi ku munsi yaba amamega yaba wayo guhamagara bisanzwe ntabura je nkunda kuvuga nti iyo bigenze uko naho ufise iyo telefone hari ubundi bwoko bw'inguvu zo mu mugambi ubukeneye kuko n'umugambi mu kuwutangura ubwiza kubuza ivyo ugira utangura ubumenyi ugasanga umuntu je vraiment umuntu ari active ku ma réseaux sociaux cyane birazwe ariko bidasobanura yuko amasaha yose umbona ku ma réseaux sociaux mba ndi ku ma réseaux sociaux haraho mba ndiko ndiga kwigira ku bantu kuraba inzitizi zikunda kuba ku mugambi wawe kuko bituma ugira ico bitwa kwantisipa ukabura menya ati bino bintu ngira njemwe nshobora kuzohura n'ibibazo ibihe ibintu mwene ivyo kuko nivyo biri mu bintu niyo woba watanguye bishobora kuguhebesha umugambi iyo ugiye mu kintu utazi iti ingaruka duhura ni zahe iyo duhuye n'izo ngaruka ndabikosora gute ivyo wonye rero bica bigupermeta iyo ufise ya telefone siyo kuri TikTok siyo kuri Facebook za Snapchat n'ibindi oya zuraraba ufatamwe akanya urondere amaformation kuri ya projet yawe wiha hariho ico ni kimwe navuze muga navuze niyo ngorane yuko abantu usanga bafise mwe nayo matelefone hariho igihe abavuga ngo ya none ngo yinye ngo umuntu nyene ngo aratunga telefone nyene kugira abantu bakubone neza iyo ushaka kwinvestisa akubone neza iyo ushaka kwinvestisa mu bintu biza imbere ubwiza kumenya yuko atari ivyo abantu bakuvugako kuko hari igihe ushaka kwinvestisa mu kintu abantu bobo bakabona ko bitazokunda mugabo ukabuzi yuko bizokunda kandi abantu bagiye baratera imbere cyane ku isi hari abaransa ama projet ugasanga abantu bose bavuga ati nkuwonye ivyo bintu ariko aravuga nibiki nibishoboka ivyo nta kintu covamwe
mu nyuma yamaze gutera imbere hakaba ariho bavuga ati ngira yari yarabibonye yari yarabibonye bya bintu. Unyibukije umuntu cyo gushofutse ngo telefone ndayifise ni nziza iragwa amafaranga menshi kugira ngo bambone. Hari undi muhinga yavuze ati kubera iki mbega twambara isaha dufise na telefone iri mu isaha twambara isaha kugira ngo ntiduceregwe cyangwa twambara isaha kugira tubegwe. Ugasanga umuntu afite isaha aracegwa ayambara kubera acegwa cyangwa kubera begwe, undi nawe afite telefone irimo n'isaha. Ugasanga ibyo bintu uri kurabiraba byose byigwa amahera n'agahombo. Turafata nkino mu gihugu cyacu cy'u Burundi abantu bipermeta kugura amasaha. Amasaha twovuga ko abara amasaha kwija amategeko ni baki ko izi dutora z'amadisco nibiki ngaho onye nk'iyi wanje nimuyibone ni make nico gituma shaka ko naje ntera imbere. Sesa ucufata nk'iyo nyene y'imiliyoni 70 zirahari nyinshi ukayikubita ku isoko jewe ngira ndabe mpera hanyene. Yego hama nakubariye n'ikintu cerekeye ishwa y'ivy'ubugira ukore amahitamo abantu uramuwarira te mugabo raba wewe ko basi uvuga yuko ubuza amahera raba upfe kubura kora akantu gatoyi kugira uronka amahera ayubura bamwo n'utundi dukeyo uzurabika tuzogufasha muri wa mugambi hanyuma mu gufashwa muri wa mugambi urashaka kuyabika umaze kuronka makeyi ashobora kugufasha gukora ikintu twavuga intango. Urashaka gukora intango mu kindi kintu. Ndaguha karorero hariho umuntu nabonye sinzi ko ari ngaha mu bice bya Gihanga yorora amasazi. Iyo projet yaraje ubwa mbere abantu bambere nayeretse baratwenze bararyama no hasi ngo noneho karabaye ngo ibarariraguye ngo umuntu yorora amasazi yorora isazi kubera ntararonka uburyo bwo kugira inyanza ziwe z'amafi. Mugarabizi yuko ayo masazi agaburira amafi. Wowe yarafise umugambi wa mbere wo korora amafi. Muga nta mahera yavyo afise. Ati kubera rero nzoronke n'ikizigaburira mu gihe tamera mfise yo gutangura korora izo fi reka mbe ndorora amasazi azoza kugaburira zafi ninatangura ku zoro nazo nyene. Ariko kubera yarabizi yuko ayo masazi ni yamara kuyadandaza ku bantu bafise inyanza bakabona akamaro kayo. Inyanza no kuvuga iyororero ry'ifi. Yego ivyo bitwa maeta mu gifaransa. Aho yaravuze ati ngira nkora ikintu benshi bazokumirwa. Iyo ushaka kuba bambone ntibikunda. Ushaka kuba bambone ntibikunda kubera ko uca usanga umuntu ariko ariyumvira ati menye ivyo bintu ariko arakora nibiki. Uwo muntu baraguca intege. Baraguca intege cyane. Mugabo we kubera ubuzihangira uriko urazorora ukagenda no kuzidandaza bamwe bagatwenga ngo asigaye adandaza amasazi jusqu'à ce que uronka abakiriya. Nabonye harageze ahantu hararonka abakiriya benshi. Mu nyuma nawe atangura kugira amayororero y'ifi ziwe. Umva kugira ashike kuri zafi yuko yabanje guca mu kintu abantu baba bavuga ati jewe ko ivyo ntavyo nokora. Umva iyo uriko urarondera amahera rero urashaka guca mu bintu muri make umuntu yigira umusazi kura ashike kwiterambere yifuza. Voilà. Yubahuke kwigira umusazi. Ndaguha nka kandi karorero. Je nari mu bantu bakunda gutangaza abantu ku bintu nk'ibyo. Muri 2019 naranguza amagi. Kuranguza amagi bisaba kurangura amagi. Kurangura amagi bisaba kuduga ruguru. Ugasanga uriko uricarana n'abantu abenshi baba bavuga ngo baraciriritse. Rero uri umuntu avuga ngo je ngo kubera nahejeje kaminuza ngo mba nkwiye kwambara ngo ikoti ngo nkasobeka. Niba bigikunze primo baragutinya. Bajya abantu nyine bajya abanyagihugu bajya abantu bakora okazi bo ntibazambara ntibambara iyo koti. Ntibazambara baragutinya. Ica kabiri iyo batagutinye naho
baca bakubona nk'umubosi baca bakuzimba bisaba yuko wicisha bugufi ukagenda muri bo ukigira nkabo hanyuma ukaronka ku biciro vyiza mu kurangura hanyuma nawe ugasohoza ushaka inka aryama nkazo voilà je narabikoze no kuranguza naho nyine abaza kuyarangura nico kimwe aba bana batembereza amagi mu gisagara urabona uko nabana nyene baba bari bato babwirizwa kumenya yuko utari umuntu bakwiye gutinya kuko bagutinya baratinya kuza kukurangura bisaba ko wicisha bugufi ukarondera icakuzanye amahera ivyo rero benshi bica bibagora ugasanga yamaye explica ngo je nta mahera afise bagabo ngo je kweri ndafise projet muga nta mahera afise twabonye ko bituma atacukora bituma bigutera ubwoba mugambi wawe ukaguma ngaho kadinde nawe we ntiwiteze imbere icya kabiri ndafise makeya naho ubwiriza kumenya yuko nyimba atarayokora ijya project hariho iyindi ashobora gukora ndaguha akarorero urashobora kuvuga ati je ndashaka kugira iyororero ry'inkoko ni ibintu bitwara amamiliyoni hajya nuko abantu baba batabizi iyo wumvise ngo banakaboroye inkoko 300 400 hajya n'imitima barahakwa kuyigwa ako hagati aho Ivan ndafite ikibazo kuno munsi abantu barahimirizwa korora inkoko ni nyinshi amayorero ni menshi kuruta bashaka mu myaka ya za 19 ya 2000 gusa urabona ko inkoko ari nyinshi mu 2010 na 2020 ariko kubera iki amagi inkoko biguma bizimba kandi byo tubona ko amasekeza yabaye kumbira nagaciye kugira ngo twiri ku nkoko ico kiva ku byo zifungura mu bworozi bw'inkoko nyinshi si ibintu uzirekura ngo zigende kwitorera oya ni inkoko wororera ahantu ukazigaburira ivyo wowe nyene wategura ivyo navyo bibandanya biduga nkuko amagi araduga igiciro inkoko nyene ugasanga byose bica bijana niyo mpamvu nico biva nayo bundi ayo masekeza benshi barayitabiriye mugabo iyo haciye haduga inkoko zaragwiriye kuruta mu myaka iheze yego ivyo navyo kugwira kwazo byasaba no kugwira kw'ivyo zijya kandi vyanagwira ntibice biduza igiciro kuko bidugije igiciro vy'influencer ibiciro vy'iyo nkoko imaze gukura n'ibiciro vy'irigi izota kuko iyo umuntu ariko araharura nk'umugambi w'inkoko uraharura ati irigi kugira nzorishike ko nzoba nakoresheje amahera angana iki kurigi rimwe inkoko imwe nzoyigaburira iki kugira ngo izoronke ukuntu ita ayo magi yego ibiharuro mwe nivyo rero iyo bituma no musi kwisoko ucubona ivyo bica bihindura ku isoko yego rero nariko mvuga ati uvuze ngo shaka kugira iyororero ry'inkoko benshi bavuga ngo kugira ugira iyororero ry'inkoko ugura imiswi myinshi ugashira ngaho ukagaburira muga ndakwerekera ku rusi kwa kundi uheze ugakata gatoyi kubera usanze ayo mahera yo mutaye wo kugura imiswi no kuzoyikuza ntayo ufise ucugenda mu isoko ugagura inkoko kazi zigeze kubundikira canke ziri mu kubundikira mugaheza ukaja kurondera ya magi y'imiswi ushaka wewe aragurishwa ku bantu boroye inkoko nyinshi amagi ageze kubera gugwa abundikirizwa donc aba ashobora kubundikirwa akavamo imiswi ubwo n'ubuhinga muri buke abantu bagiye gusanga ushobora gucamwo ufise amafaranga make ukisanga watanguye gushikira ryahangira aho ni ku nkoko aho ni kandi birashoboka no ku yindi migambi yariyo yose urashobora donc nakubariye umugambi mu kuwukora umenya yuko umugambi ntufise courbe igenda itumbereye nk'uku canke ngo iduge direct nk'uku ni ibintu bigira ama oscillation ivyo rero nivyo abantu bibagira no mukunguka canke guhomba naho nyene ntushobora gutangura ikintu ngo ubwo nyene ugira uko aho buri mu kamari
nka jewe ndi musasa kumenyesha makuru c'ama radio ntanguye ntifuza television akona karo ntifuza gukora television nini rero kubera rero mbona ari uburyo bukomeye ari uburyo bwinshi amamiliyoni n'amamiliyoni ntayo mfise uti rero wotangura naga telefone kawe fata amasanamu y'aga telefone kawe social media yawe Facebook YouTube ikiwalimanta ukazokora nk'iradio hanyuma iradio ikuze ikavyara ya televiziyo muri make nuko umuntu yotangura ariko nakubariye aho ndiko ndaza muri domaine jewe ndimo urimwo mu gisata je ndimo ushaka korona nawe nyene yo bigenza uko akeneye ingurube yotangura kugira tugurube duto tukirutwana akagenda buhoro buhoro gushika wazugira iraro rikomeye nabyo birakubunda oya aho urashobora kuba wihenze nakubariye imigambi yose ntiyisa nkuko itangana kuko iyo uvuze ngo rero mubwe nk'abahinga urabisugira gutyo umuntu acemva ko no ku ruhande rwanje ciye ku ruhande nkatangura kuri iki birashoboka uri kurumva rero ko yose itangana aho acaza ikindi kibazo gutangura nabi nico kibi nakubari mu mugambi wose ugira utangure hari ikintu bitwa ubumenyi kiba kiri mu bintu bikomeye kuko biza kuco bitwa mariske kumenya mariske y'ico kintu ushaka gukora ubumenyi rero nk'ubu uvuga ngo ngira norore ingurube ukaca ugenda ukigurira utubuguru duto duto ngo nitwigira utanguze mbega waharuye ibyo tuzoya ico ni ikintu kimwe mu bintu bikomeye nubwo ufise amahera makeyi ingurube zirakenera imiti Banke ori yo guhera mu ngurube zo nyene ubwazo urashaka guhera mu vy'uburimyi kugira ngo zironke ico zifungura ku buryo urashaka kwimbura dufate nk'ubunye urashaka kuvuga ati ngira mbanze ndimo ibijumbu ukarima ibijumbu hanyuma hajya bigira vyere ugaheza ukazana za ngurube mugurumva yuko utahereye ku ngurube kuko ni wahera ku ngurube iza kugusaba ivyirya utagira amahera Pourtant urashaka kubuvuga nkaho nje ndaguha karorero gatoyi nka twebwe tuba twivira ku matongo ya ruguru urasanga umuntu se wiwe yo muha ico twita icibare akaguha icibare imetero 10 kuri 20 nkuko mugabo ugasanga umuntu yarabuze icakoza kumba afise wa mugambi wo korora nk'ingurube ucohera hiyo nyene ukarima ivyo uzozigaburira hajya biza vyeze daboro harimwo ivyo uzoshora hariho n'ivyo uzosigarana ivyo uzofungura ewi ivyo rero uzosigarana ivyo uzoshora biza kuguha yangurube biguhe n'ivyo uzoyigaburira mugurumva ubundi umuntu akwitegereza yovuga ngo uya mutipe none ko agira arimo ibijumbu ngo yiteze ko ari dirigani ariko wewe ibijumbu ni inzira izo mushikana kuri za ngurube umva rero iyo umuntu avuze ngo jewe nshaka kwinjira mu byo gukora imigambi ico kiba kiri mu bintu ubwirizwa kwigako ukiga ikintu ngira nkore mu gihe cohura n'ingorane nokemura gute mbega ihura n'ingorane zahe hanyuma izo ngorane umaze kuzibona ati bitwara uburyo bungana gute kugira ngo izo ngorane ziramutse zinteye ndazivemwo hanyuma mbandanye umugambi niho haca hagaruka hahandi uca usanga watanguye kwiga ukuntu batandukanye imigambi kuko imigambi yose nk'iyo uri kora presenta umugambi ku bantu baterera uburyo bwo gukora imigambi washaka kuzana umugambi wewe kubwawe wumva ati umugambi kweri je ndumva nta cobuza ko bawuha amahera mugabe karangira atayo bawuhaye kuko wewe uko uvyumva bobo kubera kenshi baba bafise iyo experience yo kumenya ati ibi bintu bitwara amahera ngana iki bikarangira bakubariye ati oya turawuzwe mugambo kuntu homba aho ni mu gihe cyane cyane babonye yuko wewe uri kurabivuga muga atavyigwa babikozeko kuko imigambi bose barayikora muga sico kimwe nk'ubu je maze kubona abantu bari ko babigira business ibintu byo gukora
ibintu byo gukora nk'ivyo by'ubworozi nk'ubw'ingurube nk'akarorero akubariye amamiliyoni yashizemo ukaca wiyumvira nawe ngo ufise ibihumbi amajana ngahe ugira wiranse mu ngurube ubwo nyene hari aho usanga uzosha utangura kuyidoga ngo ne kuki ntaba nk'urya kumbe nawe yashizemo umutahe yaravyitanguye gukora imbere yuko ashika kuri izo ngurube uno musi afise yego ubwa mbere nta mafaranga mfise twavyumvise nta ufise ariko urashobora kurondera inzira zo kuyarondera ugaca mu bindi ukayaronka fise make ashobora gutuma utangura naho nyene akandi kantu kagutuma urondera menshi ugatangura wa mugambi wawe kumbure aho umuntu arumvise ko ntaco mfise uyu mugambi urabanza ukawudepoza ukawushira ku ruhande ugakora ibizo gushikanayo cyo kimwe n'ufise make nawe nyene ashobora gukoresha make mu wundi mugambi utwara uburyo buke kugira ngo azoronke ayaza gutuma wa mugambi usaba amafaranga menshi usaba umutahe mwinshi akora aho wari ku nguvu z'amafaranga amaboko abantu isi ndimwa tubwira tujeko ni gute umutahe w'amaboko ufasha umuntu kandi akeneye ikintu kimusaba amafaranga c'uburyo amaboko iyo ufise amaboko hariho ubuzi bw'amaboko je nari maze guhura n'abana bato bakunda kumbarira ati none mu boss twebwe karatunaniye twarabuza amahera mbega nta kuntu uwo turangira ikintu twoba turakora formation ntayo bafise nta kintu babona bokora uretse ico bokoresha amaboko benshi muri bo baciye binjira mu bintu byo gukora udutafari n'akarorero kubumba amatafari iyo ugiye kubiraba inyuma y'amezi angahe bamwe bazobona nk'izo ngurube twariko turavuga izo nkoko turiko turavuga bazobona basigaye bazifise iyo ni yakitire yo kwibwira ati mu mwanya ta maboko mbuze reka mbe nakoresha amaboko mu byo nshoboye iconye ndiyaza yuko uca wumva ico mbashatse kuvuga iyo mvuze kora akazi k'amaboko cyangwa akazi kakibi kagusaba inguvu ariko inguvu wewe ata amafaranga wabishizemo ni inguvu zawe na magara yawe na maboko yawe ujana hanyuma ugahemba kaguhemba nako munza ho gikoni yakubuyede kugusomba imizigo kuvukarani ugakora kugira ngo urondere umutahe buhoro wawe yego abantu isi ndimwa tuje ku bantu abantu bagufasha kugira ngo utangure umugambi wawe ko tubafise ko jewe ndi kumwe na wewe ndi kumwe n'abantu benshi ugasanga ari umugambi wanje je nifitiye batigera bafasha ariko nakimwe abo bantu abantu bari mu mice kubiri hariho abantu ushobora gukoresha no kuvuga mu gashira izi nguvu hamwe ushobora guhura n'umuntu wewe akaba afise amafaranga muga nawe ntabona ico yakoza kandi baruzuye usanga avuga ati je vraiment shaje amahera ndayafise mugabo narayarondeye narayakoreye nkora ibindi ariko simena ko nshobora guheba ku kazi kabandi bamemba neza nkora mu biro ni umugambi wundi muntu nkurikirana je nta mugambi wanje mfise yego amafaranga ari ngaho aricaye ati je morane yumvira nk'uwo murashobora guhura wowe nawe ukaba ufise iciyumviro n'ubumenyi ugashiramwo uwundi akaza ati jewe ivyonye ibintu vyo kubaka aho bizokorerwa ndimwo uwundi ati jewe ndafise tere agashiramwo ni vya bindi biheza bikavyara dufate nk'amakoperative canke ayandi masosiyete usanga arimwo abantu barenga umwe koperative amashira hamwe wana ivyo onye igituma wanashaka na leta y'igihugu cacu c'u Burundi ikunda kubivugako nuko vyo birashobora gufasha umuntu gushiramo umutahe atamahera menshi arinze gukoresha usanga abantu baragiye baraterana cyo cotisation bakagurana na hagati yabo kugira ngo bashike kukintu murashobora kuvuga ati reka turabe tugira dukore koperative izogirwa n'abantu 50 tuzomara umwaka duterateranya amahera kugira ngo dutangure umugambi zokora
imeze neza mukavuga ati ni 5 ku kwezi ukacugwiza uca usanga abo bantu 50 bashobora kwegeranya amahera atari make ayo rero bakaca baheza bagatangura dushobora no kuva mu ivyo vy'amakoperative ukavuga nk'ivyo narinda kubariye vy'amasosiyete hari ayandi masosiyete nyene abakreye mu ubwo buryo cane cane nk'amapartenariat hagati y'abantu umwe akavuga ati jewe vraiment ndafise nka idée ya television nka kujya wavutse gundi akabavuga ati jewe vraiment ivyo bintu biranyenteresa muga sinzi vyunguka gute sinzi ngo vyo duteza imbere gute vyo tugeza kure gute muga je ndumva ndose umuntu mbona afisemwo afisemwo experience kuri byo cyamaherano yashiramo aho rero niho uheze ukavuga ati kwikora ku bantu z'abantu zikoraho urashobora kuvuga ati isi ndimwa isi ndimwa nayo ubu unye ibice bishika kuri 90% by'abarundi batunzwe n'uburimi ariko nivyo bavuga nivyo abantu bavuga ku makaranga mu usanga nanditse ko ndumurimye ariko ntari umurimyi yego nubwo ari byo bavuga mu bisanzwe nuko bamwe bakunda kuvyiyambura muga ubunye benshi bariko barahindukira babisubiramo kuko basanze isi ndimwa nayo nyene n'umugambo ukomeye wikoresheje urakuramo amafaranga akomeye yego hari abantu bariko barakuramwe amamiliyoni muri za nguvu isi ndimwa ni nguvu zikomeye ni nguvu rero twebwe ko basokuru bacu bakoresha isuka kandi benshi usanga twarakuze tuja kurima n'isuka ntushobora kuvuga ngo kubera ngo nahejeje amashure ngo none uronse isi ndimwa mugabo tora isuka ugire kwa kundi batwereka kuva turi abana wewe ivyo bazovuga ngo asigaye ahamba amaguru ubanze uvyikawushe uzoyahambura umunsi umwe basigare baratangara iyo sindimwa rero niko nayo nyene iheza ikaza nk'izindi nguvu mu mugambi w'umuntu iza gute mu buje kwirima kwikingira tubwire neza ngaba bati twingira ibidukikijane fata isuka nje kurima ukuvuga ko ni waja kurima uzobukoza umugambi wo kurima usange urawugumyemo wa mugambi wawe wa mbere ntawe uri kurakora kandi ngazo tushaka ko ibi tuje kuvuga bidufasha gukora wa mugambi wundi nk'ubu jewe kujya kakaroro shaka televiziyo ariko nta buryo mfise n'amafaranga mfise ariko inguvu ndazibona ko nkuko zivuze aho uri kurampugura urabwira n'abantu bari baratumviriza bari kurakurikirana Irebe FM urababwiye uti inguvu mukurondera aho ico bukora kugira ngo ushike kuri wa mugambi wawe nk'akaroro wite kwa televiziyo hari inguvu utari kurakoresha z'amaboko twazivuze z'amafaranga make canke zo gukora ku bagenzi gukora ku bantu isi nzimwa ndayibona nayigiyemo ndiko ndayikoresha noca nibagira rero wa mugambi mbonye ko wunguka hari igihe noca nibagira wa mugambi nkawuta wawe ni wa televiziyo nkawuheba nkaguma nirimira ibijumbu nkirimira ibiharage nkashora ugasanga nabaye umurimyi rero karuhariwe hako noba umumenyesha makuru karuhariwe yego nabikubariye abantu bagira indoto muga indoto zose si ngombwa zibukuri kuko iyo wamaze kuja mu gukora imigambi nakubariye ko umugambi uko ukora niko utangura kumenya ivyawo utangura kubona ati winjiza cane canke buke buke winjiza binsavye inguvu zingana uku uwundi winjiza nkoresheje abantu bangana uku rero urashobora kugenda mu ubwo burimyi wari wiyaza ngo oya ngo naringiye kurondera yayo gukora televiziyo urashika mu ubwo burimyi ukonguka ugasanga televiziyo urayihebye urashobora kuyiheba canke ntuyihebe urazi igituma nk'ibi bintu vy'amateleviziyo biri mu bintu bifasha abantu kubona ivyo abandi bantu baba bariko barakora uzi yuko ishobora kuci igufasha kwereka abantu inzira waciyemwo kugira ngo nawe ubushitse aho ushitse donc ukaca mwico gihe uyivyura yibanda cyane kuri ya nzira wacamwo bwa burimyi busigaye bwakugize umuntu atunze cyane donc ukayikreya izogufasha
ubwa mbere kwerekana ivyo wimbura yamashira hamwe usanga y'ubudandaji ugasanga afise n'ibinyamakuru vyayo kunga hari amakaminuza nga mu Burundi afise ibinyamakuru nuko biheza bikagenda kandi wanashaka ico gisata ca communication mu entreprise menshi usanga ari igisata gikomeye cyane cyo kwerekana ibyo umuntu aba ariko arakora kuko nivyo ari bo bimenyekanisha biciye muri izo televiziyo n'amaradio yabo bifitiye yego hari amashira hamwe menshi cyane usanga akoresha ubwo buhinga mugabo waja kubiraba ugasanga mu mugambi ubwa mbere bari bafise nk'akarorero ko kwibera televiziyo rero dufate nk'ubu unye uvuze ati je ndabona televiziyo sinzoyishika ko vuba kuko ni ibintu bitwara amahera menshi narabonye harimo ubwoko bw'amakamera usanga azimvye biteye ubwoba abantu baheze bakagura ukagenda ugakora mw'ubwo burimyi ukabona inyuma y'imyaka 5 terega bwa burimyi sindabuheba abagabo mugo kabovuga ati kijya naco reka ndabe ntaco coca gifasha mwibi ndiko ndakora kuko nakubariye iyo ukoze projet bisaba yuko ubwirizwa kuba uzi ikibazo ugira ukemure n'umuntu azoheza akabenefisya kwiyo nyishu uzanye iyo urimye ubushaka kugaburira abantu nuko bari peut-être nk'inzara cyangwa kico gifunga aho hantu atakihari kiraba kihari mugabo kikaba hariho ikibazo cyuko bidakwiye kutireka rero ndavyongereza reka ndavyongereza umva ico nico canke mbega ku isoko coronka bakigura nico rero ukacuciyumvira naco nyene umaze kubona ati iki kintu kirakunda gusabwa nta muntu araciyumvira ko nta muntu aragikora ushobora gusanga ico kintu wanashaka kitasaba uburyo bwinshi muga ata muntu numwe arigera abona ko ari kintu gikenewe ni nkuko rero ushobora kuvuga ati je nari nashatse gukora televiziyo nari nashatse gukora televiziyo mugabo ndabona uburyo sindaburonka ukaca wigira mu burimyi ugakora mu burimyi mu nyuma hakagera ahantu ugasanga usigaye wimbura ibintu ku buryo bw'uko abakiriya bisaba kurondera abakiriya kure mugabe bimaze gusaba ko ubaronderera kure bica bisaba ko haca haza ikintu bitwa charge d'exploitation liée à la communication yo donc publicité n'ibindi mwe n'ivyo kugira ngo umenyekanishe ico kintu ubwira abantu ko ico kintu bari bakeneye bifuza cabonetse ntibasubire kuja kwirondera nko mu mahanga canke kure mu yindi ntara hafi yabo wakizanye gihari byose ukavyiga ukuntu uzoba usugishikana kubagikeneye ukacobona ati ayo masharge bizohava bintera reka ndayagabanye reka nikore televiziyo reka ndayikore kandi hariho n'ayandi ma entreprise yoyo atarafise uwo mugambi aca atangura kukurondera ati natwerega turashaka kuza turacisha mu haji wawe twarabonye abantu baca batangura kumenya kubera ibiganiro burya abantu benshi nubwo abantu benshi baza ngo televiziyo zibereyeho kuryohera abantu canke kuvuga gusa makuru canke kuvuga makuru hari abagenda bagiye kwiga kubakura kw'ivyigwa kwiga no kumenya ibintu kumbure biba bataza aho biri mu kumenya nyene kumenya kwiga nk'ubu gino cacu wewe uri nk'umuhinga uri kurigisha abantu ukuntu bokora imigambi yabo badashize imbere ikibazo cy'umutahe wababwiye ibintu bitanu wababiye inguvu za mbere kugira ngo umuntu akore umutahe aronke umutahe nayo mahera ashobora kuba afise market canke menshi waberetse inzira zo kuyarondera amaboko waberetse inzira z'ukuntu umuntu afise amaboko ashobora kurondera uyo mutahe abantu gukorana n'abantu bashobora kuba bafise amafaranga batazi ico bayakoresha kugira ngo nabo nyene bagufashe mushigikiranire kuja hamwe mu makoperative canke mu association kugira ngo ibintu bigende neza byose umusaruro iyi si ndimwa ayo nyene kandi ibyo byose warabikoze kumenyekanisha uwo mugambi wawe canke ibyo wakoze ibyo waranguye bivuye muri uwo mugambi wawe kugira ngo bamenye rero n'aya maradiyo turabafasha kugira ngo bamenye ivyo uko bobikoresha mu minota 3 tuzaturangije kino kiganiro cacu kumbure musongore nimba hari ico mubona gikomeye cyane ogwaruka abantu bose bifuza gukora imigambi bomenya mu kituyagire
ntibave ngaha batumvise ukuntu imigambi yabo ikora kandi bayifise. Ego je nashaka kubwira abantu bose bariko baradukurikirana yuko gukora umugambi birashoboka udafise uburyo canke ufise bukeyi. Ico bigusaba ca mbere no gushira mu mutwe yuko kugira ushike kwihangiro uba wihaye utagenda mu nzira itumbereye. Bigusaba yuko urondera izindi nzira ucamwo kugira wegeranye uburyo bigusaba kugira ukore uwo mugambi wawe. Ikindi nobwira abantu iyo wumvise iciyumviro kiza mu mutwe kikubwira ngo erega wewe nta mahera ufise bireke canke abantu baza banakubwira ibyo uramenya yuko ivyo biheza bigakora mu mutwe wawe bikagutera ubwoba bwo gutangura. Abantu benshi bagira ubwoba bwo gutangura ariko bakiyagira yuko gutangura kwa mbere umugambi urashobora no kuwutangurira mu vyigwa vyawo. Ukiga umugambi ukagira integuro nziza ukarondera n'abaho kwandikira bibaye ngombwa kugira ngo uzokore uzi vyose bikenewe kuwo mugambi. Yego Iva Hezagira ndagushimire cyane kubona mwitavye n'ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe Patrick Paye. Nibutse ko Iva Hezagira ari umuhinga mu bijanye n'uby'ubutunzi kandi akaba n'umuhanuzi mu by'ubutunzi, akanigisha abantu kwitunganiza imigambi, akanabahanura ku bijanye n'ukuntu butunganya neza amafaranga yabo. Akaba kandi muri kino gihe akora mu banki y'uburaro BHB. Mugi musi bakwa dukurikana rero turabashimiye cyane. Bari kumwe na Patrick Paje niyo dusubire mu kiganiro nk'iki ku munsi wa kane, n'umunsi w'ibiganiro bisubirwamo ku munsi wa gatandatu. Mugire ibihe byiza.